iteka umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodiste ni mu Burundi yarifatikanije n'abandi bapastori mu masengesho yo gusengera igihugu yabaye kwigenekerezo rya kabiri ndamukizo no mwaka. Ayo masengesho yabereye mu nyubako z'ishengero rya Baptiste riri muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, yari yatunganijwe n'urunani rw'abapastori rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama. Mu nyigisho zatanzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abarongozi b'amashengero gutegura abazobasubirira mu bikorwa bariko bararangura. Umurongozi mwiza ni utegura uzomusubirira. Umurongozi mwiza azosigarana vision yiwawe. Muvugishwa n'Imana Samuel, muvugishwa n'Imana bakomeye. Samuel afata nimero yawe, ariko nimwasoma muri icyo gitabo nyine cya mbere igice c'8 hariyo ikintu Samuel yakoze mbona abarongozi benshi uno munsi dukora, ari nacyo cyatumye Abisirayeli bavuga ngo turakeneye natwe umwami wo kutuganza. Reka tubasome igice c'8. Abisirayeli basaba Uhoraho ngo abahe umwami. Maze Samweli ageze mu zabukuru, abahungu biwe abagira abacamanza. Abahungu biwe abagira abahungu biwe aramuhamagara ati nyaruka cira imanza abantu nabo bene munsi twahamagaye cira imanza abantu. Imfura yiwe yitwa Yoweli, umukurikira yitwa Abiya, baba abacamanza bo muri Berisheba. Yamara abo bahungu biwe ntibari n'ingeso nk'iziwe. Ngiyo ngorane indongozi kenshi dukunda kugira. Vision Imana iguhaye uca wibaza ngo ni kwawe n'umuryango wawe. Samweli yahamagawe n'Imana, nawe ahamagara abana, mbere ahamagara abana biwe. Ariko ijambo ry'Imana rimbariye ngo abo bana biwe ntibari bafise ingeso nk'iziwe. Mu yandi majambo ayo ntiyari amavuta yabo. Akora kaga ku barongozi uko ni ukudatahura icyo wahamagariwe, ni ukudatahura vision na nyene vision. Agara kubwira iyo vision si kwawe, iyo vision si kwawe. Nijo gituma babazwa cyane n'abarongozi twikubita kugakiriza mu ishengero ryanje. Wewe urabizi ishengero wewe uzoritwara he? Mwijuru rya so rya nyoko